gutanga ikori n'amatagisi n'umuco mwiza. Ikigo OBR kiratunganije kuri uyu wa kabiri igenekerezo ya 27 Ndamukiza ku mugwa mukuru w'intara ya Cibitoki inama n'abatware hamwe n'abaserukira abandi mu badandaza bo mu ntara mu ntumbero yo kubandanya babahimiriza gukora urudandazwa ruciye mu mategeko no kugwanya fraude n'urudandazwa rwo mu kinwabi. Umuyobozi ajeje kumenyesha makuru akaba n'umuvugizi w'ikigo OBR mwijambo ryo kugurura iyo nama yaribukije amabi n'ingaruka mbi bya fraude n'urudandazwa rwo mu kinwabi yongera abahamagarira gushira inguvu hamwe mu kubigwanya. Niteka ntangere ku kigo OBR ryo kuba twasubiye kuba na mwebwe indongozi zitandukanye mu ntara nziza ya Cibitoke kugira tuganire kubijanye n'ibanga ryo gutanga amakori n'amatagisi na cyane tuganire kandi twongere twibutsanye igikorwa kidasanzwe cyo gushira inguvu hamwe mu ntumbero yo kurwanya urudandazwa rwa magendo mu nzira zose ako karanda gashobora gucamwo. Gutanga ikori n'amatagisi n'umuco mwiza. Nkuko mwese musanzwe mubizi urudandazwa rwa magendo n'ubwo mu binywabi bifise ingaruka mbi zitandukanye ku gihugu no kubakibamwo. Murabizi ko ubutunzi bw'igihugu busubira inyuma, abadandaza biteka bakorera mu muco bagahomba, amakori n'amatagisi leta yahora ironka nayone akayica mu myanya y'intoke. Ubwo rudandazwa kandi rwo mu binwabi rurahubisha abajejwe gutunganya imigambi ya leta kuko ibiharuro bama bariko barisunga biba bitandukanye n'ukuri kwibonekeza ku rubuga. Mu bijanye n'amagara y'abantu, ibikoresho byo kwa muganga n'imiti ivura abantu bitegerezwa kwinjizwa mu gihugu bibanje gusuzumwa n'abaganga babinonosoye kugira barabe neza ko atari yije gusubiza inyuma amagara y'abayikoresha mu kuraba ibiyigize, ubumara isiga mu muntu, ubushobozi ifise bwo kuvura n'ibindi. Akenshi iciye mu binywabi iba iri muri ya yindi itemerewe gukoreshwa mu Burundi, ikanatangwa n'abatari abaganga babinonosoye, mbere ni nayo kenshi yama yahekuye igihugu cacu c'u Burundi. Ku buzima bw'ibitungwa n'ibiterwa byacu tutibagiye gukingira isi ndimwa niko kuko. Mu bijanye n'umutekano, abakora ako karanda nibo bama binjiza mu gihugu cacu ibidandazwa bitemewe nk'ibiyayuramutwe, ibigwanisho n'ibindi byose bitera umutekano muke, mbere bikora rimwe na rimwe bihekura abavyeyi n'igihugu. Mu bijanye n'ubuzima muri rusangi, dutegerezwa twese kwama twarikanuye mu gukurikirana umwe wese mu vyajejwe ko abene gihugu bafungura, bambara, bisiga, bakoresha ibintu byasuzumwe neza mu ntumbero yo kubakingira n'ibindi tutiriwe turagaruka ko ngaha anya. Leta nk'umuvyeyi wa twese iraje inshinga nuko urudandazwa gukorwa mu buryo bw'ihiganwa rikurikije amategeko, atawugomvye kurya imitsi abandi canke ngo yunguke ivyo atabiri yakuya. Yarategekanije agashira ukabute kangana n'ibice 10% vy'amakori agomba nyuruzwe, agahabwa abashoboye kurega ako karanda, kagatangirwa mu kigo OBR mwibanga ntangere. Abenshi baramaze kukaronka bariteza imbere. Mu ntumbero yo korohereza abariko bararangura ico gikorwa ciza cyo kurega magendu aho bayibonye hose, inimero y'ubutabazi tarihwa igizwe n'ibiharuro 3 5 ubusa yaragiyeho. Eka ni nimero yindi itariha uciye ku muhora wa Econet Leo 71 450 irahari, hamwe n'indi nimero 77 510 975 mu ntumbero kwakira inkuru zose maze abahinga bakerebutse kandi banyaruka bwampi bazikorera ko mu maguru masha. Muzikoreshe rero. Gutanga ikori n'amatagisi n'umuco mwiza. Umuhanuzi wa Buramatari ajeje by'ubutunzi n'intwaro mu ntara ya Cibitoke arashimira ikigo OBR kunyigisho zo gukangurira no kongerereza ubumenyi mu by'amakori cama catunganirije abadandaza bo mu ntara.
ahamagarira abadandaza n'abenegihugu kubandanya nk'uko bahora batanga neza amakori n'amatagisi bongere bakorere mu nyabune mu gutuza fraude n'urudandazwa rw'amagendu. Turishima cyane mu ntara ya Cibitoki ku ntambwe tumaze gutera mu bijanye no kurwanya urudandazwa rutemewe n'amategeko. Tubandanya dusaba abenegihugu dusanzwe duserukira abadandaza cyane cyane ko bobandanya bagamburukira amategeko y'igihugu mu gutanga amakori n'amatagisi, bakabandanya bashikiriza akababakiye kuri uwo wese biyumvira yuko yobafasha gutora umuti, kugira ngo nk'uko byamaze kugaragara yuko ubu mu ntara yacu ya Cibitoki tumaze gutahura ico ikori dutanga rimara. Turasaba cyane rero ko tubandanya dukorera mu nyabune kugira ngo dutuze burundu ikijanye n'inyuruzwa canke ikwepa ry'amakori n'amatagisi. Mu bibazo nyamukuru abadandaza bashikirije bahura navyo harimo kutamenya neza amategeko abagenga, kutamenya ibisabwa mu kumenyekanisha ibidandazwa hamwe no kuyoberwa abo bitura mu gihe bagize ikibazo iki canke kiriya. Uwaserukiye abadandaza muri izo nyigisho yarashimiye ikigo Ober ko atako kitagira kugira gitanga inyigisho ku badandaza bato bato, ariko ko impinga ikiri ndende hari benshi batarabimenya bisaba guhozako. Ubona ko bamwe mu badandaza bagenda bivuye ku guhomba canke izindi mvo, hakaba n'abandi bashasha batangura umwuga wo kudandaza. Nagira ndababwire ko ahangaha mu Cibitoke uko mu byumva n'amakuru abikurikirana urudandaza rwa fraude rwaragabanutse ku rugero rwo hejuru. Hari abantu benshi bafashe ingingo yuko batakigendera muri fraude. Nk'abadandaza bo mu ntara ya Cibitoke bakorana neza na Ober nk'uko bisanzwe, kandi abakozi ba Ober bari ngaha mu Cibitoke twagira tubamenyeshe yuko bakora neza cyane, barafata umwanya ukwiye wo kwegera abenegihugu b'abadandaza, bakafata umwanya ukwiye wo kuza kwigisha abenegihugu batabyumva, kuko iyi sano y'umwanya nibwo muna turi ngaha hariho abantu batarabyumva neza ibyo gutanga amatagisi n'amakori, cyane cyane abantu bakorera ruguru mu misozi. Hari n'abantu badandaza nk'uko muje kubivuga badafise inimero nife cyangwa registre de commerce. Uyu munsi mugabo urumva abadandaza baguma baravuka. Suba yuko abadandaza batanguye ari abadandaza bazobandanya badandaza. Hari abatanguye mbere bavuyemwo. Ntimurambirwe rero kuko urumva abadandaza bavuka, abandi bahomba, abandi bavuka, kandi nabamenyesha yuko abo bavuka bategeza nabo kwiga ibi bintu nk'ivyo muriko muratwigisha. Twaramaze gutahura neza yuko ikori cyangwa taxi kuyitanga ari neza iva ku mwene gihugu, iva ku mudandaza ikazomugarukako. Ico twese tucyumva kumwe turavye imigambi leta imaze kurangura ikomeye yaho rirangurwa n'abanyamahanga. Ico twaragitahuye cyane, ufatiye ku mavuriro, ufatiye ku mabarabara, ufatiye ku bindi bintu byaryo byose mubona leta iri kirangura mu gihugu. Ntago aragaseseshwa rumuri yuko twebwe nk'abadandaza twamaze gufata ya mbere yo kumenya yuko ikori turitanze ritugarukako. Banyakubahwa rero, icyo dusaba nka leta cyangwa icyo dusaba Ober ni ukutworohereza gusa, nayo ubundi ibindi byose twaramaze kubyitegurira, kandi n'abakorera hano mu ntara ya Cibitoki barabonye neza yuko umudandaza iyo hageze igihe ari we yishikana kuriha. Kindi naco ngo n'amategeko, impapuro n'ibindi bikoreshwa byose biri mu ndimi mvamahanga nk'igifaransa, kandi benshi mu badandaza bato bato bataciye ku ntebe y'ishuri, abagiyeyo nabo batageze kure. Ko ibintu bishirwa mu gifaransa abadandaje turabantu tutize, tuzohava twibona gushiraho amaporusantaje kandi tutize, tuzohava tubikora gute? Ko mutabishira mu Kirundi dusoma ngo twese dutahure, tuzohava tubitahura gute kugira ngo dukunde iryo kori turitunganye neza? Twe tudandaza ariko uzadandaza abantu, hagiye umudamu yugurura nawe akadandaza, hari n'igihe we uvuga uti ndamaze n'intadandaje, mugabo ko mwari mwaratugiriye mbonye fofeteye byari cyiza cyane.
nimba waradandaje ukagura agatungwa ukagashira hati wavuga ati utera date yo kuriha niyi ngiye ntanga ijyanka canke ijya mpene canke ijya ngurube kugira ndihe leta twibarire neza n'amategeko y'igihugu. None ngo umuntu azoza araharura mbere ngo ashireko n'intutse yibona mande ahubwo ni mutubwire muti abatize ntibavemo hanyuma bazi kwiga abazi guharura bajemo nawe wagire kugira turi kuba turahenda natwibariye. Inyishu z'ivyo bibazo zaratanze mu nyigisho bahawe haba kubijanye n'amategeko agenga umutangakori, impapuro n'ibindi bisabwa umutangakori. Nababwiye byasohotse mu mpera z'umwaka biravuga yuko ururimi dukoresha mu gutoza amakori ari igifaransa, ikirundi n'icyongereza kirimo. Ariko nk'uko mubivuga abadandaza benshi namwebwe murimwo bazi ikirundi nico bamenyereye. Ari naco gituma rero mu gushira mu ngiro aya mategeko haba kuri ico nabahaye iyo formulaire iyo kuja mu kirundi ntibigoye cyane kuko utuntu nyene hinduramo ico kirashoboka kuko n'ubuze no mu kubibasigurira mwabonye ko ndabivuga mu kirundi. Hari abantu benshi nubwo mubona badandaza batigeze bagera mu ishuri, ariko yakuze adandaza kandi akanunguka amenya ati ndambikira aya mahera nzotora igihumbi kikabisha. Kuri forfaitere rero byaborohera cyane rwose, yari nk'amapatano bafatanye na obere igihugu ya nkuko mushana y'ibose yavuze ati hajya nagenda nkadandaza nkagura akamasake nkagashirahe yasanga igeze namenya ko ndi mwideni ya obere bafatanye naza kubesha akagurisha. Byari boroheye cyane. Nibaza yuko n'utagiye mu ishuri yabyumvise kuvuga uti uno munsi nadandaje naho uwo utazi kwandika wavuye mu gitondo ugiye mu ibutike yawe uzi amahera wari ufise mu mfuko cyangwa atayo wari ufise 10,000 ku mugoroba uraharuye ubonye ufise 50,000 none ucubona ko wadandaje 50,000 uca wandika aha cyangwa ukabwira umwana wawe akakwandikira akagushira hantu. Iciza niki? Iciza kirimo nkuko wabivuze urashobora kumara indwi tukuru. Iyo minsi tukuruye uzoyandika uzokwandika uti muri ku kwezi nakoze uwo munsi kesho muvuga ko mukunda kugura imisi y'isoko. Umunsi w'isoko naradandaje aya, undi munsi w'isoko naradandaje moyenne zifate niba mukudandaza ku munsi w'isoko ushobora kudandaza inshuro 8 cyangwa 4 mu kwezi. Akabandi muri ku kwezi nadandaje aya, muri ku kwezi nadandaje aya, muri ku kwezi nadandaje n'amezi 3. Ugaca wandika kuri kijya kibanza wabonye kigaragara, ugafata icyo giciro ukagwiza na 15 ukagabura n'icyaha. Ubu rero bagiye mu mibare rero n'ikintu cyane cyo kugabura amapusantaje utaciye mu ishuri maze ari ngorane. Je nagira sabe abadandaza batazi gusoma no kwandika mu gihe bizobagora guharura ikintu bazokora. Nagira sabire ngaha hazogende bavuge bati jewe mwayi timesi y'amezi 3 natangaje miliyoni 4 ni mungaburire kugira ngo menye ibyo nzakwanya kugira twize kwa kuvuga cyo kuzaza ni mushobora rero barashaje niyo yani. Ubu rero nagira sabe ko nibyabagora neza mukabona baraje bakavuga ati tugaburira ibiharuro rero ndadandaje murabashije bari mutabagoye hama mu bawe gire mutabakoreye ko isige by'amahoro. Ikigobe kiributsa abantu bose ko mu gihe babonye bitagenda neza mu kazi ka misi yose guhamagara ku nimero itari 500, guhamagara canke bakarungika ubutumwa bwa WhatsApp ku numero 7145 ubusa 450 mu gihe babonye fraude canke urudandazo rwo mu kinwabi. Hamagara kandi ku nimero 7751 ubusa 925 mu gihe mubonye ugigiturire canke ugitanze. Gutanga ikori n'amatagisi n'umuco mwiza.